bakunzi bahorikana TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe tuganira ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, urukundo rwawe n'imibazi zawe turavyirata, uko ugufise wese afise ubugingo budashira. Ushimwe kandi bubaho muri byose na hose mu izina rya Yesu rero nizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ijambo rivuga ngo we wahevye ibyawe kubw'ubwami bw'Imana ufise ishumbushanyo. Haleluya. Nta muntu yahevye ibyiwe, yahevye umwanya, yahevye kuryoherwa akemera gukorera Imana atazohemba ntawe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Mariko, turasoma igice c'icumi, dusome kuva ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 31. Maze Petero atangura kumubwira ati, raba twebwe twaretse byose turagukurikira. Yesu arababwira ati, ndakubwira ukuri, nta waretse inzu, abavukanyi biwe, bashiki biwe, nyina canke se, abana canke itongo ku bwanje no kubw'ubutumwa bwiza atazoshumbishwa ijana muri iki gihe c'ubu, inzu n'abavukanyi biwe n'abashiki biwe n'abanyina n'abana n'itongo bisukiranijwe no guhamwa, kandi mu gihe kizoza azohabwa ubugingo budashira. Ariko benshi b'imbere bazoba ari inyuma, kandi abo inyuma bazoba ari imbere. Amen. Petero arazaye ngire yaramwitegereje araraba ngene nta mushahara ubu ngaho byaba ibintu barimo baje bagenda bigisha, ntibagira n'inzara araramo, kugenda arahageze kagatira none uyu muntu twakwiye duhuje ama business yacu, duhuje imiryango yacu, tugakurikira umuntu, hari icyo tuzoronka nyuma yiwe. Yamani kanzi imwe, sandari imwe, umuntu araho wajambo make mutera amakenga, aramubaza ati by'ukuri ndashaka kukubaza ati kubizi neza wadukunda. Yeweho nariko ndirobera, abandi barabatoza kori, abandi bose bari hasi icyo bakora, ariko uyu munsi twarahevye byose turagukurikira. None amaherezo y'ibi bintu n'amata. Yesu arababwira tumva ndababwira ati umuntu wese yahevye ibyiwe ku bwanjye, agaheba umuryango wiwe, agaheba ubutunzi bwiwe, agaheba biriya byose akabiheba ku bwanjye, sinagira ndamubwire ngo akiri no muri uyu mubiri azoshumbushwa inshuro ijana. Haleluya. Azoshumbushwa inshuro ijana. Ati kandi birenze ko n'ibyo, ati n'uwabihevye akarenza akagahamwa, ko hariho abantu bahamwa bazira ubutumwa bwiza, ati muzoronka n'ubugingo budashira. Hamara navuga ati kandi ndababwira iri jambo ryanantera ubwoba ngo ariko benshi b'imbere ngo bazoba ari umwe. Bisigura ngo hari abantu batica ibintu by'Imana, hari abantu babimenyera, ugasanga barazibanuye ntibakibiha agaciro, abandi babihindura urudandazwa, abandi babihindura ukundi, kandi imbere bari bahagaze neza. Atabo bazoba bimwe, ati abandi batanguye vuba ariko babishyize ku mutima, atabo bazoba ari imbere. Rero nicyo gituma abantu b'Imana, ibintu by'Imana tudakwiye kubyanjwa, tudakwiye kubimenyera. Ibintu by'Imana ntidukwiye kubigira akamenyero, ntidukwiye kubigira akamenyero.
kuko turigize akamenyero bituzanira ingaruka mbi, ingaruka ikomeye. Ariko urazi kuba umuntu yicuza, kuko mubona kugira ngo jewe kera nagira gutya, nakorera Imana gutya, ukamenya ibintu by'Imana n'ibintu bihera. Ntibihera, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Kujya k'umwana avutse agenda kure no mu by'Imana dukwiye kuduga, tuva kuri ingazi tuduga ku yindi, tuduga ku yindi. Haleluya, tukaguma dukayangaje. Rero Yesu arababwira ati mwe nimuhumure, ibiti byo mwatakaje ivyo n'ibitoyi inshumbusha birahari. Rero umuntu w'Imana, wowe uriko urakorera Imana, ucika intege, komeza uyikorere n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'inkomezi zawe zose. Impembe irahari. Haleluya, ukiri muri uyu mubiri uzohemba, kandi n'ubugingo budashira urabufise. Imana yo mw'ijuru ibahe umugisha. Mana yanje mwami Imana, shimagizwa ko atanumwe agukorera azokwikorera amaboko. Abagukoreye bose mwami n'umutima bafise impembo muri uyu mubiri, kandi bose nukura ku bugingo budashira. Ushimagizwa kandi wubaho muri byose na hose, mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye kubyumvise. Amen.